Imbwa turazi imbwa twese uko ntibisa nta kindi gitungwa ubona bishaka gushusha naco. Imbwa Yego. yampaye isuka imbwa. Erekana. Jewe Benturo twarigeze kugirana na beef ariko sinzi ko yari beef nyene nkuko nyene abantu baca babivuga. Jewe hari civugo nazanye. Bakunzi ba Burundi Media TV twongeye kubaramutsa cyane twari tubakumbuye uno munsi nkuko musanzwe mubimenyereye turafise umushitsi adasanzwe mutirengagije yuko ari gashapu yongeye kugaruka kandi so reka mbanze ndamutse umushitsi uno munsi ndabaramukije mutama naye twabaramukije. Sindamwidondora kuko n'umuntu witeka akomeye cyane reka ndamusabe yidondore kugira ngo mumenye wariwe. Amazina yose nitwa Nyandwi Elia. Ayo nsanje nkoresha mu kazi k'umuziki nitwa number 7 umukorana bushake abawe n'abawe bikore kazi na Sara kwenda mbere. Bakunzi ba Burundi Media TV muravyumva ko ari ibintu bitoroshe reka ndambaza akabazo kamwe kamatsiko imbere ko kuza kugura ikiganiro neza. Number 7 mbega umugore n'inkumi ukunda iki? Umugore n'inkumi bijya biratandukanye aho umugore n'inkumi biratandukanye. Je nkunda umugore. Ukunda umugore neza cyane. Rero imbere yuko tujya mu kiganiro nyezina nayimeje kumaza akabazo kamatsiko. Mbega number 7 ngaha mu gisagara ca Ngozi haraheruka kuba ihiganwa rya award kandi tukaba twarabonye ko hariho imigwi y'abaririnzi myinshi itandukanye kandi tukaba twizeye yuko nawe uri umustar twemera ngaha mu gisagara ca Ngozi. Mbega vyiba vyagenze gute kugira ngo award igucike? Nkuko bisanzwe kugira award incike byarashitse nyene burya misi yose y'umuntu ariko arakora simpaka ngo ivyo yifuza bigende neza. Ariko nubwo award ntagize amahirwe yo kwitahukana izina nani ndarifise rikomeye narageze muri finali natsindiwe muri finali urumva yuko nari nakoze ariko nyene byarashitse nyene award sinayitahukanye. Ego. Mbega number 7 muri album yawe nk'abasanzwe batakumenyereye bo bakubonye uno munsi mbega ushobora kutubwira ufise album y'indirimbo zingahe? Album mfise album y'indirimbo zirenga ni album zishika zitatu. Mperuka no kubakubitira ikintu bita EP gusohora indirimbo z'urukurikirane icarimwe. Ego. Mbega woduha kapela gatoya? Hariyo shasha iri kuri yo EP niyo muri iki gihe numva igezweho yitwa turacarondera. Nawe uracarondera cyangwa wararose? Wapi. So hama mu rugo rukurikirane nyene hoba hariho iyo umaze gushira habona nka video kugira ngo abantu bamenye ati uyu muntu twumva mu ndirimbo za audio muri izi ndirimbo zose tuguma twumva kugira ngo bakubone hariho izo woba umaze gushira habona? Ziriho nyinshi hariho iyo bita ikurakure niyo ndirimbo nibaza yuko yangize no mu star randuza gose ikurakure. Hariho n'indirimbo naririmbanye nyakwigendera Side Brother umurigent yitwa yahayagiza umuvyeyi ugiye kuri YouTube wandika number 7 bikore kugira urabe ivyo bikorwa byose indirimbo ni nyinshi zibona. Ego. Mbega gamutama woba muri izo ndirimbo zose umaze gushira habona ni yihe ndirimbo ukunda gusumba izindi? Indirimbo kubera indirimbo zose ndazikunda kubera ziradutwara umwanya munini turiko turandika turiko turiyumvira message dushobora guha abantu zose ndazikunda mvuze ngisi ndayikunda mugabo ikura kure narataye wakuba mbona ubuzima ari ngume uko nteye intambwe nkasanga mbomye uruhome bwakiye kabiri ndonka akazi k'ikiboyi kubwo kubikidoma nkateka uruvanga vange hari vyanyobera nkishinga kujebajeba one day ntumwakirida canzana umuntu kuko ntarinzi ivyarivyo. Kabisa mwumvise iyo ni number 7 mu gisagara ca Ngozi ni umuririmbyi akomeye cyane kandi byukuri aritanga gose. Mbega number 7 wowe ufise management cyangwa ukora ku giti ciwawe?
Management ndafise uwumfasha, ndafise abamfasha, umuntu wese abishoboye arambera management. Urabona yuko Nina TV yambereye management kubera ibikorwa byanje bigiye guca bigera kure gusumba. Sindaronka management bwite mugabo ushobora wese gushira mu support ubufasha aba yamaze kumbera management. Ego. Okay, muzi wumva yuko asanzwe afise ubushaka kumufasha kugira ngo ibikorwa vyiye bigire kure. Rero number 7 je ndafise ikindi kibazo shaka kubaza, mbega muri izo ndirimbo zose nuyo muntu nyene agufasha canke hariho zimwe ushobora kuba wifasha kugira ngo nawe ushobore kugira ico uyikoze kuri izo ndirimbo ziwawe? Uwo management amfasha ku buryo bw'amavideo yitwa Speedo Bakire ahari respect. Ndazi yuko ariko ararama Media TV. Niwe amfasha mu buryo bwa video. Ego ibindi nabyo bikurikirana, urazi yuko mba ndi umuntu w'umugabo ndiyambika. Ego. Bakunzi ba Burundi Media TV, ndacafise ibibazo byinshi ushobora kumubaza kugira ngo mumenye byinshi kuri we, kuko umustar tuba dukeneye kumenya uko abayeho nuko mu muziki wuko ariko aravyitwara mu. Mbega number 7 akazi usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose apart y'umuziki nakahe? Akazi nsanzwe nkora apare muziki. Oya ndakora umuziki cyane gusumba ibindi byose. Muziki namaze kufata nk'akazi. Mu bundi buzima nabwo busanzwe ndagerageza ndisumamo. Ego ndagerageza kuntu nyene nkarondeza hirya no hino nyene kugira ubuzima bubandanye, ariko icingenzi nuko nyene mbayeho. Mbega kuva ugitangura umuziki uba watangura umuziki ryari, haciye igihe kingana gute, nimba ukivyibuka neza? Natangura umuziki mu 2013 niho natangura umuziki. Ego. None ubu ubona umuziki wawe umeze gute? Ko tubona bakiriku baratanguye umuziki ngaho Ngozi, mu nyuma baratera intambwe bashika i Bujumbura. Mbega wowe ubona ivyawe bizogenda gute kugira ngo nawe utere intambwe ugende nk'uko abandi bako baragenda kuri ritme yawe? Kugira je ntere imbere cyangwe ngo ngire ntiyemeye, ndashobora kuvuga yuko intara ya Ngozi no ngaragara nk'umustar kandi akomeye cyane, kandi n'abantu barampa ico cizere kandi barabinyereka. Ikintu kigishakirwa no kwagura akarere nk'Ingozi. Umuntu yovuga yuko atazi number 7 yoba abesha. Ndiko ndagerageza bukebuke, urazi yuko umwana ntavuka rimwe gaca tambuka, ariko ubaho ngeze bibaye n'imyaka amaze gukora, hageneye ko ufata akarere ka Bujumbura cyangwa mu ntara zigiye zitandukanye kugira bigende neza, kandi byose birashoboka. Ego. Mbega umaze gukora concert ryari? Nta concert urakora cyane twitege yuko uri kuyitegura? Concert yanje bwite cyangwa nama natumiwe mu bindi biteramo nk'uko bisanzwe. Oya, umaze gutegura nko ku giti cyawe? Wapi ntandategura, ariko vuba abanshigikira bariko barabitegura ko dushobora kuyikora, tuzobibamenyesha. Ego. Yes, mbega nk'umuntu ashaka gukurikirana yoca hehe kugira ngo ntaze azimagirike ahita gutora direct kuri YouTube? Kuri YouTube wandika number 7 bikore, Instagram ni number 7 bikore, Twitter ni number 7 bikore, na Facebook wandika number 7 bikore, nawe ugende bikore. So rero bakunzi ba Burundi Media TV, uyu muririnzi arahambaye gose nkuko ngoma ndabibabwira. Ni umuntu azwi cyane mu gisagara ca Ngozi kandi akaba afite n'iteka ridasanzwe. So rero reka tumubaze kuri izi ndirimbo shasha ziwiwe, atubwira ga freestyle basi gatoye twumve uko zimeze kugira ngo tugende twumve ko ijwi tuzokumva kuri YouTube rihuye n'igiwiwe. Freestyle. Okay. Reka mbana ndababwire kwanza urutonde rw'izo ndirimbo ziri kuri YouTube iyo EP. Indirimbo zine. Indirimbo ya mbere yitwa Turacarondera, ni collab twakoranye na Fabrice Sentamba, uje baramuzi, benshi bacabibaza ngo ni Bishulo. Ya kabiri yitwa Turanoza, nayikoze ku giti canje. Ya gatatu yitwa Hi. Ya kane yitwa Dusohoke. Ego, reka ndaguhe freestyle kuri yo Turacarondera. Sikugara kumwe bamwe bavyita
turacarondera ntacyo turaronka gwaruka twarukanye ubuzima buragoye biraducanga tukabura uko tubigenza abatubona tugenda batwita bakire bakabaho batwidogera ngo ntacyo tubafasha ngo ntacyo tubarungikira kandi twarakize guteba kuronka biduteranya nabo twakuranye mana twugururira inzira bigende neza. Yes. Uyu ni number 7. Hi life. Hi twayikoranye na NJ utujede. Hi bagende kuri YouTube Okay. Number 7 muravyumva ijwi giyo murumva ko ari ijwi ridasanzwe mugende kuri YouTube guys mumushigikire kuko numurinze dasanzwe kandi arakora cyane umva guhera 2003 akiriko arakora umuziki mwumva yuko vraiment arabishiramo n'umwete ko hari abacabarambirwa gusanga barabivuyemo ibintu bene ivyo. So hama number 7 mugo bishitse nk'umuntu agashaka gusapotinga vyogenda gute yoca he kugira ngo ashobore gusapotinga banze banyorera amahera wa amafaranga nawe umuziki uratuvuna umuntu ashaka kudusapotinga apare kugenda kuri YouTube yino ukagira ukandika number 7 bikore ugakora iyo subscribe nyene bisawa ariko gusa ikintu cyambere dukeneye muduha amahera aba boss muduha amafaranga muduterere kugira ibintu bikomeze kugenda neza kubera abarundi turafise ingeso yo gukosora ibintu atanye tutaterereye umuntu ashaka kugerageza kugira arabingene yonezereza abantu ku bushobozi bwiwe buke gacitangura kubinegura bisaba abarundi bige gushiramo support kugwaruka kungabirano kugira dukomeze gutera imbere ego. Ico kintu avuze nico kubona cyane iyo hari amahera yamaze kuboneka ibintu byose bigenda neza usanga umuziki usana neza usanga umuririmbyi murazi kavuga ati vyikuri uyu muntu ameze neza hagaze neza ico gituma n'umuziki wiwe usanga ukunzwe cyane ariko kandi ikibazo kiguma kigaruka ni cakindi nyene nyine kumenya ahantu bipfira mbega bipfira hevyo bipfira kuri uko kubura uburyo cyane ivyo bipfira hevyo ibintu byose bipfira kubura uburyo nibwo butuma ibintu bigenda neza uburyo nibwo butuma ibintu bigenda neza urabona yuko uno munsi naciye kubera nyene naciye kora ikiganiro ndiko ndafata akantu kugira babone yuko ngerageza abariko badukurikirana mwihangane kubera uburyo nibwo bukenewe harakenewe uburyo kugira dukomeze gutera imbere abarundi nibadutahure abanyabujumbura aho basigaye tubwira bababwira yuko kugira batera imbere basigaye bakubwira ati wironkeye umukecuru mu diaspora ngo kironka amafaranga kwerisha nawe birabishigikiye no birabishigikiye umuntu amaze kuba afise amahera uko aba ari kose tugeza kumukenera ndaberesha niyo bari umukecuru yego byibeza ko afise amahera vraiment nawe cyo mukenera nabihomye batumurari inkomi acha amahera afise amahera ararondego sorry ushatse kuvuga rero kutiya kama n'abadiaspora ngo nabo bagiye icyo bakoze cyane abadiaspora niyo numva muri iyo minsi niyo bagezwe bisaba supporting bagende kuri YouTube baje ba supporting ariko bizogenda neza abantu bariko barabitahura ibikorwa ni bukebuke number 7 ntibyatworoheye kumuronka kuko no mustari adasanzwe mwanda kivuga kandi murumva ko ateye nakamo abadiaspora turetse n'abadiaspora n'abarundi bafise amahera bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turifuza ko mu mushigikira kugira ngo nawe atere indi ntambwe zikuri tubone ageze ku rundi rwego ninde muririmbyi yifuza ko mukorana collab muririmbyi mukorana collab ko ibintu byo kwifuza ntakibyifuza kubera abantu bubu basigaye bagoye cyane oya umuririmbyi nifuza ko twokorana collab menga ntibyo nanyorohera kubera abaririmbyi baragoye cyane gose kubera nabo twatanguranye bamaze gutera intambwe bace baduhinduka urumva ntitwoshobora kwifuza ngo tuzokorana ahubwo tuzobibabwira igihe cyonyine kizobabwira abo turibo yego twabaye mu byifuzo igihe kirekire reka rero turabwira indoto zacu zashitse yego nivyo mbona biba byiza kuruta kubera abo twatanguranye none bahereye uvuga ngo bakana kabahe uyu munsi ndashaka no kumwandikira ukamenga nimero yanje ntiyayimenye
urumva yenda avuga ati ndamukora mvuge ngo ndamukeneye gose reka dukore umuntu wese ariko arakora ntacike intege pambana igihe kizogera umuntu wese we maze kubona ariko arakwirengagiza muri ibi n'ibi inyishu ya byose nuko ukora ugatera imbere kandi umaze gutera imbere azobabazwa no kuntu wateye imbere ataciye agufashije ego number 7 hariho ukuntu ushobora gusanga winjiye mu muziki kubera ko hariho umuririmbyi runaka yakwatiye ukavuga ati by'ukuri umuririmbyi numva ko ndyoye nanjye ndumva ko iyo mpano ko ndayifise ndumva ko bishitse nkamwigana notera indi ntambwe nta muririmbyi yoba hari wavuga ati umuririmbyi je ndamwigana cyangwa se hariho ikintu anyigisha cyotuma nanjye icyo kintu ndakigize ingera kure mu kwinjira mu muziki umuririmbyi nakunda bamwita no mu Tanzania yitwa Mr. Blue sinzi ko ara indirimbo yiwe yitwa Mapozi sinzi ko wari umaze kuyumva ya mu Tanzania ndamukunda cyane yego Newe ntiwifuza ko mwakorana collab cyane. Ninda bishitse tugakora bishitse. Rega niko ndakubwira kubera kwifuza no gukora biratandukanye. Bashaka aho byo twifuza ni byinshi ariko ntitubigere. Mugabo ko tuba turiko turakora. Haragera igihe ugatobora nyene umuntu wese akavuga ati dukore. Bishitse tugakorana ni sawa. Hama number 7 twarigeze kumva hariho beef itari isanzwe mwigeze kugiranirana na Benturo ujya Mr. Benturo mbiga yarivuye kuki byagenze gute turashaka uho umuco abafana bawe n'abafana ba Burundi Media TV kugira ngo twumve mbega iyo beef yari hagaze kuki byatanguye gute byari bimeze gute. Jewe Benturo twarigeze kugirana na beef ariko sinzi ko yari beef nyene nkuko nyene abantu bacha bivuga jewe hari civugo nazanye icyo civugo nkungaho ingozi ukivuze uca wumva number 7 hari civugo mvuga ati abawe n'abawe hama rero Benturo yarigeze guca agira iyo logo arayipostinga kuri WhatsApp yiwe arashira ako karogo abawe n'abawe aragashira no kuri stati abawe n'abama abanyabujumba rero bagacaguma bamfotorera bandungikira ngo heraba ngo Benturo ngo yagutwaye ya logo yawe ngo yagutwaye ya logo hama bimaze kugenda nkuko Benturo ndamwandikira ndamubaza none Benturo iyo logo wayitoye gute hari amajambo nyene yagiye aranyishura hanyuma nyene mu nyuma turabandanya nyene turahazuka ariko mu nyuma rero sinamenye ngo byagenze kunuko kubera iyo logo ni yanje abawe n'abawe ego none kumengo dusanzwe tuzi yuko hari amategeko kumbore agenga umuziki ungaha mu Burundi woba warigeze kwitura ubutungane canke waciye uhitamo kuyimuhebera iyo logo. Oya sinahisemo kuyimuhebera kubera iyo logo nanisanzwe ziko ari yanje sinahisemo kuyimuhebera ni yanje nyene bwanje number 7 bikore abawe n'abawe sinayimuhebeye ni yanje nawe we nyamba kubera hari ukuntu abaririmbye amaze kubona niyo urabona abaririmbye duhura n'ingorane nyinshi ngashobora gukora nk'indirimbo iyo ndirimbo umuntu akumva ko imeze neza mugabo ukiri agusumbiye izina gatoya arashobora gukuramo amajambo makeya agaca iyo ndirimbo ayiririmba ibintu bya droit d'auteur ngaha mu Burundi haracyarimo akantu ego. Okay none Benturo we yavyifashemo gute yakwemereye iki kugira kuri iyo ntuzenye iyo logo yawe yavyifashemo gute canke yavuze ati reka iyo logo ndayigusibize nko kuri nyeneyo ubu bimeze gute abafana ubu bamenye iki abafana bamenye yuko iyo logo ari yanje Benturo atakikoresha niyo byoshika akayikoresha ni nko kundi uzanye terme ahantu umuntu ishaka kumuryohera akayikoresha mugabo umve yuko iyo logo ari ya number 7 umukorana bushake. Turumvise yuko utubwiye ko logo ari yiwawe kandi na Benturo ukaba warabimumenyesheje be nk'ubu bishitse hagati yanyu hakaba collab wewe vyifatamo gute wovyakira gute. Oya bishitse hakabaho collabo hagati yanje nawe kubera na Benturo mu bisanzwe je sindi muri babaririmbyi uri uravuga ngo uponde cyangwa ngo gute na gute na Benturo n'umukozi bishitse tukumvikana tugakorana kubera akazi twese dukora twobikora muga gusa sinumva ko byokunda ntibyokunda aya kubera iki ntibyokunda umuntu mudahuza kugira mukorane biragoye cyane yego. Number 7 nshaka ndakubaze ikibazo kimwe mbega mu ndirimbo zawe ukoresha iyihe njyano ni hip hop rap ni iyihe R&B cyane
wewe uramaze kumviza indirimbo zanje none Zikeye yego bakunzi banje yose umufana wanje kandi niko sari rikomeye cyane oya vraiment ndi umufana wawe ahubwo gusa ni kubera ko nyene ibihe bigenda bihinduka babonye babafana batubesha nabarimwo muri sanzwe rero jewe nkoresha R&B hip hop yego R&B hip hop kubera biremewe style yari yose ushoboye kugerageza urashaka kuyiririmba kubera abaririmbyi bose tuzi bakomeye baragerageza ntubizi yego nani uyu B-Face ntitwakimumenyereye muri hip hop ariko uze umviriza ari indirimbo idigadiga inkumi aheruka gukora sinzi ko bayumvishije mbe hagiye yitwa gute ntayo nzi kweri iyo shasha ntayo ndumva neza bakunzi ba Media TV mwumvishije bamenyesha amakuru rero ariko araneza abantu bakunzi ba Burundi Media TV genda kurikirana ibintu bitari bike uretse gusa nyene ko byose usanga atari byose usanga wamenye kameme Noya ibyo biba bigoye cyane gose mwumva yuko nababa journalist bacu batubesha ashoye kunanirwa n'indirimbo ashaka kumenya wewe urashatse kumbwira yuko ibintu byose bikurikirana ndakubaza ikibazo cy'amatsiko mbaza ikibazo cy'amatsiko nta kibazo muga apare kubanza kumbaza iki kibazo shaka kubanza kumenya indirimbo y'urukundo ya B-Face yitwa gute oya ntayo nzi kabisa aho sinjyako naje tibireke bisanzwe rero ukuririmba umuntu wese aririmba style zose zigiye zitandukanye kubera byose no kwiga umuntu ariga akamenya je ndaririmba R&B nk'ubu ugiye kuraba indirimbo yanje yitwa turingenzi twese turingenzi kwisisi wacu kora neza wigendere isi ni kiraro twese ducako tugenda duhura na benshi bakora byinshi bitandukanye ibyo birazwi isi irahenda kabisa bakunzi ba Burundi Media TV ni kuri number 7 ndamushimiye cyane kuko ashatse gutwereka ko hose ashoboye yatugiye freestyle yo muri hip hop atugiye kandi na freestyle yo muri R&B yes hama number 7 ngomba ndakubaze akabazo ko matsiko yego uranyishura utarinze kuyumvira ndagerageza imbwa turazi imbwa twese uko ntibisa nta kindi gitungwa ubona bishaka gushusha naco imbwa yego mpayisuka imbwa areka nawe ibyo kabisa biciye binanira kweri ndumva none imbwa woyigereranya n'ikindi gitungwa gute kandi wumva imbwa none n'igitungwa no sinavuze igitungwa nashatse kuvuga ikintu byoba bishaka gushusha navyo gishaka guforma cyo kimwe niyo mbwa nubwo cyo tugifungura mugabe imbwa ntituyifungure hoho boce bantera amabuye ndegereranye n'impene rero nico mvuga yuko imbwa ari oranjana so mwumvise ko ikibazo ndamwajije cyamunaniye nibaza nkeka yuko byinshi ashobora kubazi ari bijanye n'umuziki hama wotubwira akajambo kanyuma kugira ngo dusozere abakunzi bacu akajambo kanyuma nditavye Imana oya ni kugira ngo nyene babone yuko ibihe twagiranye vyari vyiza ngahantu twaganiriye neza kugira ngo n'ikindi gihe baze batwitege twashobora kubevita kandi okay aho birumvikana akajambo shobora kubwira abakunzi n'abadukunda je keshi na keshi ibintu nkora ndazi yuko abantu bagiye barabibona muri video ngaragara nka pastor ibintu keshi mbwira abantu urukundo bashiremo inguvu badishigikire dukomeze gutera imbere nico mbona kigenda bakunzi ba Burundi Media TV mugende kuri YouTube mushigikire number 7 ibikorwa vyiwe arakora cyane hama tukaba tubashimiye ku uyu mwanya kwanza reka tumuhe akanya abanza basezere number 7 umukorana bushake abawe n'abawe bikore
kazi na sala, kazi n'amasengesho. Ndashimiye cyane, ndashimiye cyane gose, ndashimiye cyane Media TV, ingabirano shasha abangene muriko muritanga kugira abanyempano batera imbere. Bagende kuri Media TV, bagire subscribe na share na comment. Aho iki kiganiro gisohokera, turakeneye ama views. Abantu mudukunda, ama views ni ibintu bito cyane. Ama views ni ikintu gifasha ama media kugira ngo babone yuko amacano ari karasirikira. Nkatwe nk'akarorero nk'abaririmbyi gituma mumva tuguma tubabwira ngo genda kuri YouTube yacu ugire subscribe. Ushe kimwe watangura umbaza, ushe kugenda gusaba collabo umustar, arabanza akagenda kuri YouTube yawe akaraba abantu bagukurikirana. N'ama media rero nk'iyi Media TV, umuntu ashaka kugenda kuri channel yayo akaraba abantu ibiganiro bashira ku ngene bigenda kugira ngo nabo bakomeze gutera imbere, bituma ababakurikirana babyishimira. Nkuko rero nsanzwe ndabikora, Abawe n'Abawe, umukorana bushake bikore. Ugende kuri channel yanje ya YouTube wandike number 7 bikore. Number 7 turabashimiye cyane. Naho turabashimiye muzogaruke. Murakoze cyane. Bakunzi ba Burundi Media TV, nkuko musanzwe muyimenyereye, yari Gashap mu ntara ya Ngozi, tukaba twari kumwe na number 7 bikore. So mugende kuri Burundi Media TV, mugire subscribe, like, comment na share. Mugende no kuri number 7 bikore, mugire subscribe naho nyene, mugire like, comment na share. Ciao ciao.